mwami Imana ngo bakorere icyo twifuza ariko mariage biga mu mitisibe mu izina rya Yesu amina Mana ngo ujyane natwe dushike amahoro tuzoyore mu izina ryawe ryera amen numva noyiheka numva noyiheka numva noyiheka wabona n'ururubuye nk'ubuyo bwakugwa ariko ubona adakora abereye narekuze ujya mushatsi mbona umushatsi mariage hirya n'inzora ucukinga kijya ukagabo nka kajya kiga nyiguka aho aribwo mujye nice nzomutwara rero n'uwiwanje mwe muze munshigikire gusa tuzokora ibishoboka byose nanje tuzopima n'urya adakora noneho Imana yabivuze yishe umwaka yishurira ku gihe Imana ni nziza Imana iratumwakuye
wishurira ku gihe erega mana uri mwiza ngo wishurira ku gihe erega mana uri mwiza wishurira ku gihe erega mana uri mwiza ntawe yahaye bimuvangire n'amazi ntawe yahaye nk'isubira imwake ntawe yahaye bize yivuguruze shishikara ukorera Imana imbere yawe haramaka wo shishikara ukorera Imana imbere yawe haramakamba rukorera Imana imbere yawe haramakamba ntawe yahaye imuvangire nama ntawe yahaye ngo isubire imwake ntawe yahaye bize yivuguruze shishikara ukorera Imana imbere yawe haramakamba ngo ntawe yahaye ngo imuvangire n'amazi haye ngo isubire imwake ntawe yahaye bize yivuguruze shishikara ukorera Imana imbere yawe haramakamba Mana data wa twese uri mu ijuru uruwe rugororotse ntawe uhwanye nawe data mwiza turongeye kuduga kuri uyu musozi ndaje wa musore watoranya mu majana menshi y'abanyabyaha mwami Imana urampamagara kugira ngo nze gukora umurimo wawe uko bibereye none data nadutse kuri uyu musozi ndagomba kunyiyereka mwami uyu mwanya n'iyi saha ndagomba wowe nyene ubwiza bwawe wongere kunkayanganira data wera we waravuze ngo warasezeranye kuzadukorera byinshi wasezeranye kuzobana nanje mu bihe bigoye no mu bihe byoroheje mwami Imana yacu uri mu ijuru ndaguhamagaye kugira ngo ariho kunkomeza umutima urinda ndasengeye mwami umufasha wanje Anne Marie n'izina rya Yesu ndakwinginze wivange mu rubanza rwacu ivyo turiko turategura mwami reka kubibemwo reka ikiganza cawe mwami kibigaragareho n'izina rya Yesu Kristo ndasenze sengera mariage yanje n'izina rya Yesu ndasengeye mariage nzowiyerekane n'izina rya Yesu Mana wewe wa Isaka na Yakobo ndaguhamagaye Mana ya Aburahamu ngwino mwami kugira ngo ubane natwe mu rukundo maze data mu nteguro z'urubanza turimo reka wivangemo kuko niwe twohamagara nta wundi twizigiye niwe nshuti ya hafi dufise niwe muvyeyi twitwararika n'izina rya Yesu turaguhamagaye mwami reka ubwiza bwawe bwongere gukayangana impande zose reka uturose byinshi uzudukorere surprise ku munsi w'urubanza uzubikore wiyubahishe nk'uko wabisezeranye waravuze ko uzobana natwe waravuze ko uzodukorera surprise rero turaguhamagaye muri surprise wadusezeraniye turaguhamagaye kugira ngo idusohoreze n'izina rya Yesu ndasengeye mwami Anne Marie ahari umugirire neza n'izina rya Yesu reka ubwiza bwawe bwongere kumukayanganira reka umutahe udushikara umwigisha igihe aho kigeze n'izina rya Yesu maze tuze tubonane mwami dushima izina ryawe maze udukorere surprise rutiteguriye n'izina rya Yesu reka udukoreshe iby'ubuhizi n'iby'ubutwari maze mwami Imana natwe tuzogukorera twariyemeje gukurikira ntituzokoma inyuma tuzokugwa inyuma rero mwami ndagushimiye ndagukengurukiye ko ugiye kubana natwe kandi ugiye kutwitangira imbere muri byinshi wadusezeraniye ugiye kubidusohoreza urakoze turagushimiye n'izina rya Yesu amen iri zaburi Liveni tuwa niryo ringira neza ngo nguhoraho niwe mwungere wanje sinzokena ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye andongora iruhande y'amazi adasuma amen haleluya Mana ndakwizeye ndazi yuko uri mu ruhande rwanje kuko ni wewe mutabazi bise nta wundi aremesha umutima wanje anyobora mu nzira yo kugororoka kubw'izina ryiwe mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya Mana ndakwizeye kuri kumwe nanje ndazi kuzomfasha urubanza niwe mpamagaye nta kindi kintu mfise ku ruhande ndagomba kunkorera surprise nko kwabisezeranye kuko uri kumwe nanje inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe
nibyo bimpumuriza untegurira ameza mu maso y'abansi banje amen haleluya mana ndakwinginze ubane nanje data abiteze ko nzomaramara reko zubamaramaze mu izina rya Yesu abaribo bazoza kuvuza impundu bahindura imvugo mu izina rya Yesu untegurira ameza mu maso y'abansi banje wasize amavuta mu mutwe igikombe canje kirasesekaye nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose y'ukubaho kwanje nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe byose amen mana ndakwinginze uzofashe kurangiza mu rugendo zename ndagukorera nk'uko bikwiriye ndakwinginze unkenye marayika mu Rwanda ntambara ari we angwanirira presidence y'ijuru igire ubugingo bwanje ubudahangarwa bugaragare ku buzima bwanje uzobukoze undindi byigenze mu izina rya Yesu navuga gukunda umufasha wampaye mu izina rya Yesu reka nawe umugenderere umuronse byinshi mwami uzobukoze ndagushimiye mu izina rya Yesu amen arore mwami ngiye kuva ngaha hantu rekujane nanje kiganza canje cyawe kibe ku buzima bwanje uzobukoze ndagushimiye data mucunguzi wacu amen ninde yovumu w'Imana itavumye ninde yovumu w'Imana yahaye umugisha yovumu w'Imana itavumye ninde yovumu w'Imana yahaye umugisha onyemerera ngendane nawe onyemerera ngendane nawe mami wanje nyemerera ngendane nawe ayiwe nyemerera ngendane nawe nyemerera ngendane nawe mami wanje nyemerera ngendane nawe wo hakurya ya Yorodani